igitangaza kimwe nabonye gisumba ibindi byose Imana yankoreye nuko iwacu twavuse umuryango w'abantu barogwa cyane, barogwa n'abarozi. Je maze gukizwa rero igihe kimwe narakijijwe maze nk'imyaka 3 ndi mu gakiza, nari maze no kubaka inzu nari nsanzwe mbamwe yiwanje. Hanyuma rero nza numva mu ijoro mu gicugu nka 8 numva umuntu akubise inkoni mu rugo, hama numva inzu yose irishitse. Hanyuma numvise yishitse gerageza uburyo bwose nduguru idirisha, hama nuguru idirisha nza numva umuntu arirutse. Hanyuma uwo muntu yirutse cangira ubwoba, mugabo nibuka yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri Yesu nawe akaba muri we asabe icagomba cyose aragikora. Mu by'ukuri muri iryo joro naciye mbyuka, maze kubyuka ndicara ku gitanda ndiyumvira, hama ndafukama ndasenga ndavuga ati Mana uri mu ijuru, we niwe wampamagaye, kandi igihe umpamagara numvise ko hano iwacu baturoga, ati none nibaza ko hano havuye umurozi, ati usanga uri Imana wampamagaye, ngomba unyereke uyu muntu by'ukuri ko ari umurozi. Hama ndasenga isengesho rigoye cyane kandi ryantangaje, naciye nsenga isengesho uvuga ati Mana usangwa uri hano iwanje, ukabuzi yuko hano havuye umurozi, ati ndagusabye uyu muntu avuye hano nataha agashika muhira aca atangura kuribwa mu nda yongera acibwamwe, ati kandi ejo mu gitondo azoca abyuka kubitubwira ngaha nyene ncemenya yuko ari umurozi aturoga. Bukeye mu gitondo rero mpeje gusenga naciye niryamira, hama bukeye mu gitondo mu masaha 12 nagiye numva uwo muntu aje kuramutsa, hama turamuha kaze. Hanyuma acaratubwira aravuga ati jewe ejo ku mugoroba natembereye ahantu, ati ndahavuye naciye ngwara, naraye ndaribwa, naraye ndacibwamwo, ati none narinje kubabwire ngo narayengize ngiye kwa muganga. Mu by'ukuri ndamenya ko umuntu ari umurozi kuko nikimenyetso nasavye Imana nari mbonye Imana yanyishuye. Mu by'ukuri jewe uwo muntu hawe nikeka nta nuwo narinzi ko ari umurozi, ntawe nikeka namurangiwe n'Imana. Mugabo mu miryango iwacu baravuga yuko uwo muntu ari umurozi, mugabo kandi ntibavuga yuko ari waturoga, bavuga ubundi mugaje nacimbona ko ari uwo nyene. Mana rero muri ico gihe umunsi uheze bukiye mu gitondo naciye niyumvira ko hariho umuntu aturoga, Imana yamaze kunyereka. Hanyuma nca ndamutuma ko umuntu w'umubanyi, ndagenda ndamuhamagara ndamubwira ati rero ati nuze hano tuvugane. Uwo muntu rero acaraza mu gitondo, hanyuma amaze kuza, hanyuma abantu bari muhiri wanje nene nababwico ngira ndamubwire. Hama ndamubwira ati warabonye yuko twebwe twakijijwe abari muri Kristo atakizobashobora, ati imyaka yose umaze uturoga warabonye yuko twebwe twakijijwe utazodushobora, Imana iri mu ruhande rwacu. Ati ubu rero muri ico gihe nari mfise agashavu, ati ubu rero ngomba ndagusabe ikintu kimwe, ati imisi yose tuzoba turi muri iyi si ugahwana na jewe uzoce wiruka, ati uzonyubahirize uzoce wiruka kubera yuko jewe ndagusumbije ubugabo, ati uravyemeye? Hanyuma carunama ariyumvira avuga ati jewe ndavyemeye, ati ndavyemeye. Hanyuma acara saransaba ijambo aravuga ati none kumbwiye ko duhwanye nzoca niruka, igihe twohwana umwanya n'umwanya ntiteguye bizogenda gute? Hanyuma abo twari kumwe maze ndanuma bashavuga bati numutunganiriza, ndamubwira nti duhuye rero giturumbuka uzoca utambuka imetero 5 zo kumbisa mwibarabara. Uwo muntu nubu duhwanye aca yiruka nta mahoro afise. Ndiko ndategura umwanya abakozi b'Imana bansengere nzogende kumubwira ubutumwa bwiza bwo kwihana, nonge ndamusaba ikigongwe kubera aracariho. Nayigize ya mbere mu buzima bwanje kuko nizeye ijambo ry'Imana, hanyuma ijambo ry'Imana rampindura, canizera ko Imana iri hejuru ya byose kandi ishobora gukora ibitangaza. Uko nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo muzojya ibibica ntaco bizobagira, kandi muzokandagira inzoka na za sikoropiya ntizizobarya. Nayizeye gutyo nyene. Icambere abakristo bakwiye gukora no guha agaciro ijambo ry'Imana. Abakristo bakwiye gufata ivyanditswe bakabikura mu mpapuro bakabishira mu bikorwa.
kuko handitswe ngo muzoca mu nzuzi ntizizobatwara, muzoca mu rubeya ntimuzosha. Kandi uwanditse igitabo ca Zaburi avuga ngo nkuko imisozi ikikije i Yerusalemu niko Uhoraho akikije abantu biwe. Abakristo rero tubatera kamo igihe bari mu bigeragezo, igihe bari mu bibazo, ko bokwizera ico ijambo ry'Imana rivuga.